Bakunzi ba Trasis Hope Ministry TV ndabaramukije amahoro y'Imana mwiriwe canke mwaramusevera naho mudukurikirana muri nkuko mubibona uru rugendo dufashe n'urugendo rugiye kudushikana mu rubanza rwo guherekeza ijya nyuma umuhisi akaba n'umuvukanyi wa Trasis Manirakiza umuyobozi mukuru wa ino ministeri mugumane natwe kugira ngo tubereke ukuntu rubanza canke ibirori byo gushingura canke guherekeza ijya nyuma uwo nyakwigendera abigiye kubandanya bikurikirana gumana natwe. Wasezeraniwe n'Imana tugitegereze twizera ko Data kitubohereza aheza irayo bagenzi aheza n'ijuru tuzahurirayo bagenzi. Zaririmbira mw'ijuru indirimbo z'abanyahirwe ntituzongera kubabara tuzaba dushiza gahinda aheza tuzahurirayo bagenzi aheza mw'ijuru tuzahurirayo bagenzi. Singiza Data kumbabazi yatugiriye no kubuntu bw'urukundo n'umugisha yatugiriye aheza tuzahurirayo bagenzi aheza mw'ijuru tuzahurirayo bagenzi aheza mw'ijuru tuzahurirayo bagenzi aheza mw'ijuru tuzahurirayo bagenzi tuzahurirayo bagenzi aheza mw'ijuru tuzahurirayo
twasezeraniwe n'Imana tukirorere twizigiye uko data yakitweretse aheza mw'ijuru tuzohurirayo bagenzi aheza mw'ijuru tuzohurirayo bagenzi hari igihugu ciza cane twasezeraniwe n'Imana tukirorere twizigiye kuko data yakitweretse aheza mw'ijuru tuzohurirayo bagenzi aheza mw'ijuru tuzohurirayo bagenzi tuzoririmbira mw'ijuru indirimbo z'abahiriwe ntituzongera kubabara tuzoba dushize amarira tuzoririmbira mw'ijuru indirimbo z'abahiriwe ntituzongera kubabara tuzoba dushize amarira aheza mw'ijuru tuzohurirayo bagenzi aheza mw'ijuru tuzohurirayo bagenzi tuzoshimira data cane imbabazi yatugiriye n'ubuntu bwiwe n'urukundo n'imigisha yacunjuye tuzoshimira data cane imbabazi yatugiriye n'ubuntu bwiwe n'urukundo n'imigisha yacunjuye aheza mw'ijuru tuzohurirayo bagenzi aheza mw'ijuru tuzohurirayo bagenzi aheza mw'ijuru tuzohurirayo bagenzi aheza mw'ijuru
zaburi y'116 umurongo wa 15 haravuga ngo urupfu rw'abakiranutsi ni urw'igiciro cyinshi mu maso y'Uwiteka. Biragora kubukunda, ariko tuzirikane ko urupfu ni rwo Kristo yagize irembo tugomba kunyuramo tugana mu bwami bwo mu ijuru. Nimukomere tuzamubona ku gitondo cy'umuzuko. Amen. Aheza mw'ijuru tuzahurirayo bagenzi. Aheza mw'ijuru tuzahurirayo bagenzi. Aheza mw'ijuru tuzahurirayo bagenzi. Aheza mw'ijuru tuzahurirayo bagenzi. Aheza iwacu mw'ijuru yo tuzahurirayo bagenzi. Aheza mw'ijuru, haleluya, tuzahurirayo bagenzi. hariho indi si nziza cyane
batisimu rero yaduhambiye hamwe nabo nk'ako kristo yazutse mu bapfuye kubera uburenganzira bwa se niko natwe dutegerezwa kwigenza mu buzima bushasha none uko twe na kristo twacitse umwe uko twapfuye umwe niko tuzoba umwe izuka risa n'igiwe ntitwiyobewe umuntu wacu wa kera yarabambanywe nawe kugira ngo wa mubiri w'ibicumuro ucike ubusa tumenye kuba abaja n'ibicumuro nkako uwapfuye abakize igicumuro ariko ko twapfiriye hamwe na kristo na yesu kristo twemere ko tuzosanga ubuzima kuko tuzi ko kristo yamaze kuzuka akagisubira gupfa hora mukama kandi turakenewe iki abaduherekeza kandi dushaka guherekezwa mu iteka ry'ibyo turabana b'imana nta bintu byinshi dukeneye cyane dukeneye igisabisho n'umwanya nta bintu bakeneye n'ibindi bakeneye igisabisho kuko igisabisho kirakiza imana iracyakira ariko turavye mu munsi w'ingene bimeze biteye ubwoba n'ukuri birateye ubwoba narafashe umugambi muze ndabivuga uzokira azokira ubitanaho nta wundi mwoshaka mukaraba mubona mwanya muri umwanya nyene muraba bari hanze mutabari indani mwebwe tugiye kwirekereza umuntu wacu mwoshaka mukaraba birateye ubwoba ikibazo ni kibi mbega twebwe tuherekeza kadasigari hanze bizongera kajya neza werekeje samusa dushike ku mwana udusanga abantu bimwe kaburimbo abantu bari gatura bahakiza ububare kugira abantu batubicaye baherekeje umuntu kandi badaherekeje umuntu by'ukuri twibuke ibyo turiko turakora yuko natwe ibyo bizodushikira muvyibuke erega mwebwe murasanzwe biriko biraba mugabo n'ubuhoro ibintu biriko biragira iki biriko biragenda nabi kandi bizotuma n'umutima ukwemera uriko urahinduka uno munsi bakorekeza umuntu yiyemeye agira iki yitavye imana hakurikiriza cya gisabisho bamwe bari ku matelefone abandi bariko barayaga abandi barazi barayaniya siyotu umenya imana nta kibazo mfise muri twe sinzokeneye tunguka mugabo nzongene niteguye untegure kugira nakire niyumve kandi ndazi ko imana izobikora nukuri ndazi ko izobikora rero uwo wese ari ngaha niyisabire iyo yatarahejeje kwiwe mugabo arakeneye ibisabisho byacu ka kagozi kadacika hagati yacu nande hagati n'abacu bitavye imana turabe rero ingene tukagumizaho dusenge dusabe kugira ngo imana y'ubusharo byose ituyobore igajya muratanga umunsi sindabeje kugira kuri byuvu uno munsi sibona ikintu kiraheze nibuka kera nta muntu ashobora kurengana n'iki umufite ikintu barengana n'iki n'urugo baragize iki baratangaye yesu uno munsi yo mwameze icyo iryo joro nyene nimwe twarabuze usanga ari kwibarabara usanga nta ngorane kandi abagenzi bacu bafasha umuryango bene wacu muze mwese mutakamire umukama papa abepiskopi abasaserdoti nabo bose babunganira ubutumwa bwabo bakomereze ku kivi cawe ubabone ibirezagiro n'ingoga bikomoka iwawe
umugire ikigongwe umurenguse mu birimba byawe asange akanyamuneza n'aberanda bawe bose aho byagiye mu ijuru twumvire se Mukama Yesu Kristo turazi ko wamana imbabazi ari nazo zagutumye gusura abapfuye dukundire rero se Mukama tugohereze kandi wongere ushikane mu buzima bw'amaho umuvyeyi umuvukanyi akaba n'inshuti n'umusavyi wawe Juliette Niyonzima nk'uko wamushizemo ubweranda bwawe aho yabatizwa turagusabye ngo ubonaho umushiremo ubuzima bw'abana b'Imana umwicarike ku meza y'ubwami ugashira nk'uko wahora umwihereza mu isakamento y'Ukaristiya Mukama twumvire nta kindi kimenyetso tubona urukundo rukomokaho ruturonse ibyo tuzaba turakwizigiye tubigusabye Yesu Kristo Mukama wacu ndahezagiye uyu mubyeyi umuvukanyi uyu mugenzi uyu mubanyi Juliette ku izina rya data n'irya mwana n'irya mutima mweranda
hari igihugu cyiza cyane twasezeraniwe n'Imana, tugitegereze twizera ko data kitubohereza aheza mw'ijuru tuzahurirayo bagenzi, aheza mw'ijuru tuzahurirayo bagenzi. Tuzaririmbira mw'ijuru indirimbo z'abanyahirwe, ntituzongera kubabara, tuzaba dushize agahinda, aheza mw'ijuru tuzahurirayo bagenzi, aheza mw'ijuru tuzahurirayo bagenzi. Tuzasingiza Data ku mbabazi yatugiriye no ku buntu bw'urukundo n'umugisha yatugiriye, aheza mw'ijuru tuzahurirayo bagenzi, aheza mw'ijuru tuzahurirayo bagenzi, aheza mw'ijuru tuzahurirayo bagenzi, aheza mw'ijuru tuzahurirayo bagenzi, tuzahurirayo bagenzi, tuzahurirayo bagenzi.
Zaburi y'ijana na 16 umurongo wa 15 haravuga ngo urupfu rw'abakiranutsi ni urw'igiciro cyinshi mu maso y'Uwiteka. Biragora kurukunda, ariko tuzirikane ko urupfu nirwo Kristo yagize irembo tugomba kunyuramo tugana mu bwami bwo mu ijuru. Nimukomere tuzamubona ku gitondo cy'umuzuko. Amen. Aheza mw'ijuru tuzahurirayo bagenzi. Aheza mw'ijuru tuzahurirayo bagenzi. Aheza mw'ijuru tuzahurirayo bagenzi. Aheza mw'ijuru tuzahurirayo bagenzi. Aheza iwacu mw'ijuru yo tuzahurirayo bagenzi. Aheza mw'ijuru, haleluya, tuzahurirayo bagenzi. hariho indi si nziza cyane twasezeranijwe n'Imana. Umuvukanyi Julien yari umukristo, nico gituma twahereye mu nka ya misa, n'ubu turabandanya tumusabira, twongera natwe nyene twisabira kugira ngo tuzosubire kubonana amaso mu yandi. Turasenga tufashije aya majambo tuvuga tuti ku izina rya Data n'irya Mwana rya Mutima Mweranda. Dusenge rifatiye kuri aya majambo Yesu Kristo atubwira ati jewe ndizuka ndubuzima, unyemera niyo yopfa azosubira kuba muzima. Uyu muhisi yemera Kristo, nico gituma twomuhereza uwo yishimiye akiriho. Nimuze twese dusaba umukama tuvuga tuti tumvire se muhanyi, ni wewe twizeye. Turazi ko wamana imbabazi, ni nazo zatumye uja kumva ya Lazaro karira. Natwe turagusavye uduhoze muri aya marira, twumvire se mukama. Nk'uko wazuye abapfuye, turagusavye ushikane mu buzima bw'amaho uyu muvukanyi tugushikirije, twumvire se mukama. Ko aho uyu muvukanyi Julien yabatizwa bamushizemo ubweranda bwawe, turagusavye ubu naho umuzuzemo ubuzima bwose bw'abana b'Imana, twumvire se mukama. Mwakira umwicarike ku meza y'ubwami bw'amaho nk'uko wahora umugaburira umubiri wawe, twumvire se mukama. Nawe we mukama urazi ingene ugupfa kubabaza ko wapfuye ku bwacu,
ugatsinda urupfu ngo turonke ubuzima n'uyu muvukanyi wawe intsinzi yawe natwe uturemeshe twumvire se mukama soko ry'ubuzima we waduhaye kubaho n'umutima wifuza guhoraho raba rero mvyeyi nzima amarira n'amaganya turimwo uheze wumvirize ibisabisho byacu ukize urupfu uyu muvandimwe Julien umushire mu gahimbare kawe bagasangire n'abiranda babukikije tubigusabishije Yesu Kristo umukama wacu amen. Turahezagira runo ruhafu n'amazi ahezagiye dukoresheje aya majambo tuti Mana mushobora byose wacurungikiye umwana wawe ngo aze kurukura abantu mu kabi babone gukira amagorwa y'umuriro udahera hezagira uru ruhafu tugira tubikemo uyu musavyi wawe maze nawe uzomusangize ku byiza by'ijuru tubisavye ku bwa Yesu Kristo umukama wacu Notesha amazi y'umusarara ngira umwana wose yuhagira sigare dushinyange kwera Nimba dusabe bamariko baradufasha begereze Notesha amazi y'umusarara ubu naho dukurikire ijambo ry'ibishinga ntahe by'uyu muhisi tubanze dusabe umutambukanyi wiwe se w'ibibondo avyaguruke mu cubahiro ciwe ashike hano atuyagire bike mu byaranze uno muhisi hanyuma turaza gusaba mu buhinga bw'ivyuma bo babitondetse neza baze kunganira atazuba yashitse Tugire Kristo. Tugire Kristo. Lewe nagarutse nshinga ntahe uyu Niyonzima Juliet yari umukenyezi wanje tumaranye imyaka isika 42 nta kibi na kimwe bwangirire yari umuntu yakira abantu yari umuntu asikirwa n'abantu akabakira neza ari nico gituma aherekezwe n'abantu batari bake abo bamuherekeze n'abantu bahora bamwiyumvamo nawe akabiyumvamo uyu nta kibi na kimwe no mwagiriza ngo yankoreye batubanye neza mu myaka yose yagiye irabaho nigira amahoro Imana imuhezagire bashinga ntahe bapfasoni gwaruka nshuti z'umuryango bazimyamuriro aribo babanye eka namwe ruvyaro rukomoka ku muvyeyi wacu ariwe Habonimana Priscille batazira Prisikira tugira amahoro ubumwe urukundo urunani iterambere n'amagara meza kuri twese kubanzi n'abatanzi eka n'abamperuka kera abo twakuranye abo twiganye abo twakiranye agapira jewe nkaba nitwa ryazina nyene mwari muzi rya Tarsise Manirakiza mwatazira Sadiki nkaba rero ndumuhungu umwe mukuru mu bana ba Prisikira mu ruvyaro nkaba ndumwana agira kane nkaba
rero nashaka kubayagira mu ncamake ibyaranze unyakwigendera Niyonzima Juliette. Nyakwigendera Niyonzima Juliette yari imfura ya mama wacu ari we Habonimana Priscilla. Mu muryango rero wa Habonimana Priscilla, Niyonzima Juliette twamufata nk'intwari mu bandi bana nk'uko yani imfura. Ubupfura bwiwe yarabugendera aho yaduhanura ibere ryayaze tukamwumvira nk'umwana mukuru mu muryango. Aho rero muca mumbaza muti mbega ubutwari bwiwe buhagaze guki, bwari buhagaze guki? Ni igiki kitwemeza ko yari intwari? Ubwa mbere, mwese murazi umwana w'imfura ni warera abandi bana mu gihe nyina atahari canke se atahari. Ni wavoma agasenya iyo mama w'abo bana atahari. Muri ibyo byose ntavyo atakora, yarasenya, agateka, akatwuhagira, akadusiga amavuta, akadusasira, tukaryama. Aho ni mu gihe twari tukiri bato cyane, we asa nk'uciye ubwenge. Ubwo n'ubutwari bwa mbere. Ubutwari ubundi tumuzi ko mu muryango yari umumama avuga make. Umumama yakira abantu bose mu rugo iwe. Umumama yakira abasi n'abakunzi mu rugo iwe. Urugo rwiwe rwagenderwa n'abakunzi n'abasi, eka n'injyaja zose, kandi ababi yarabamenya, ariko nticabuza ko abakira bagatera inkuru, akabazimana, atagira agafu, agakabakaba, akabuze, akaja ku babanyi, ati ntiza agafu, atagira utuboga, agasimbira ku mubanyi, ati ntiza utuboga, agaheza agacumbira abo bantu, kandi azi neza ko atari abakunzi biwe. Yarazi kubana rero n'abansi n'abakunzi. Ubwo bwari ubutwari budasanzwe. Uko kunuma kwiwe nuko guhora kwiwe byari mu byatumye bimuranga mu kumenya kubana n'abantu, kuko ntiyerekana ishavu, ibimubabaje ntiyerekana ko bimubabaje, ibimuryoheye yararyoherwa, ibimunezereje akanezererwa, eka n'ibimubabaje ntiyerekana ko ababaye cyane, kuko yaranka kenshi kwiha akamenyo ka rubanda. Ubwo bwari butwari budasanzwe. Reka rero ndabayagire jewe nihereye ko urukundo yankunda kuva nkiri muto. Muti none wewe yagukunda gute, canke wewe wamukunda gute, mwari mubanye gute? Reka ndabayagire gatoya, ndabacire ku mayange. Ibyo ndabayagira ababizi barabizi. Abitwa ba Sadi barabizi, abitwa ba Tuyeri barabizi, abitwa ba John barabizi, abitwa ba Mawazo barabizi, abitwa ba Kabura barabizi. Niyonzima aja kuba kugwiwe jewe narakana gato. Ico gihe niga muri primaire ahantu bita mu Bitare. Mva mu Kagongo nja mu Bitare. Ariko sinashobora kumara indwi zibiri nagiye kuraba aho mushikanje arongowe ahaba. Narava mu Bitare nkaduga zanyagishigisha, nkaduga ahantu bita gushikana ibisaka, ariho yarongowe. Hari ahantu hari urugendo rukomeye. Ico gihe abo ba Sadi, ba Tuyeri, ba John bo bari bakuze baranduta, dutashe ku mugoroba bagenda bariruka. Nanje nkadiragiza niruka nja iyo mwene mamari. Numva ko wari urukundo rudasanzwe. Umwana avuye ku ikaburimbo, kwibarabara, avuye ku mazi ya Tanganyika, akaduga mu misozi koga amazi y'imigezi.
murumva ko ubwo rwari urukundo rudasanzwe. nkuruko sinashobora kumara ukwezi naduze kuraba mushikanje. Iyo mu rugo habonetse mama ari Bujumbura, yavi Bujumbura agasanga natekeye ibintu, natekeye imikeke, natekeye ibiharage, natekeye ibikenewe byose, nkashira kwikinga, nkagenda nkashika mu Nyamiguha, nkaparika ikinga ku mugabo yitwa Onesforo, abamuzi baramuzi, bikagumaho, nkaheza nkikorera, nkadugana, nkaca mu Nyagishigisha gushika iyo mushikanjari. Muti none ivyo nivyo bisigura ko wamukunda gose? Ivyabona na bashikanje n'uyo mama, jewe nari umwana, sinigeze nikoresa isafuriya ngo nje kuvoma, sinigeze nja gusenya ngo nikorere inkwi ku mutwe, sinigeze nikorera ikintu na kimwe ku mutwe. Ariko hageze kuduga kwa mushikanje narikorera, ugasanga izosi ryahitamye, ugasanga bimwe nabisize mu mugongo kubera ko izosi ryari rikomeye, kuko ntakuze mu buzima bundusha izosi. Ariko kubera urwo rukundo naremera nkagenda nanigana n'ivyo bintu, ngwa hasi, shira mu mugongo, nkashira ku izosi, ku mutwe, nkashika nabize ubuya. Aho hose kwa kugira ngo muri mushikanje nawe ko utwo twariye nawe aturiye ko. Namukunda cyane nababizi, kugeza ndakura nkura ndamukunda, ankunda, nagenda babwire ko ari we mushikanje mu bana tuvukana, nakunda cyane, ari niwe umwana arinze atahuka, atakabi ndamuzi ko tudashwanye, atamukorogano, twubahana, ndamwubaha. Hanyuma mu guheraheza nkaba mu mwaka uheze nariyumviriye, ndamushimira abazokena kuzobiraba, muzogende kuri YouTube mwandike Tarsis Hope Ministry TV, muzobonaho namushimiye ku mugaragaro, ndamwereka ko urukundo yankunze nkiri muto ko naruzirikanye ku mutima. Ibyo byose nibereka ko urukundo yankunze nagumye ndarubise ku mutima. Hanyuma gushika n'ubu arinze atahuka, tumwibuka inyuma kugira ngo tugarure ubuzima bwiwe. Ariko murazi Imana niyo ifise ubuzima bw'abantu bose, abaganga baravura, ariko Imana iyo yashimye umuntu ihitamo kumwisubiriza. Nkaba rero jewe ku ruhande rwanje nivugiye, akaba atadeni ajanye ku mutima wanje. Ibyiza naragerageje kumwishura akiriho, ndabimushimira akiriho. Hanyuma mu minsi ya nyuma mama se yaragiye ahantu turavugana, arahi Bujumbura, arambwira ati musazanje jewe ndumva ko ngiye gutaha, ati uzundabire ababishwa bawe b'abakobwa. Ndamubaza nti bande? Arambwira ati Adera na Sengi n'uwundi nibagiye izina, aturazi n'utundungikiye, mba ngomba ko ndatubahako. Rero kubera ibyo bintu yasavye byo kuraba abo bishwa batatu, ndibaza ko abo bana batatu, Adera na Sengi na n'uwundi ntazi w'umukobwa, arambwira ati ndagiye kugenda, ati mugabo abana urazi n'akantu rungitse iminsi yose, sinigenda akajya jenyene, ndabarondera twagasangira. Ati naho baragatahe urungitse, mba ngomba ko nabo baja ko bagacuruza ayo turose tukayagabura. Ati rero ubuzima bari murabuzi, ati nukuri musazanje nimfa uzondaga abantu batatu. Nkuko rero twubahije iyo yavuze umunsi mu minsi ya nyuma ko tutomushingura mu Kagongo, twomushingura ku Mpanda,
tukaba twarabyubahirije nk'umuryango tugafata ibyemezo byo kubahiriza iragi yasize avuze tukamushingura aho yasabye. ni nk'uko nanje ntorenga ku byo yasabye nkamushikanje byo kumurabira abo bana batatu, kuko urukundo yankunze ntacotuma ntamurabira abo bana batatu. Murabizi mwese hajya akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu. Abana uko bisanzura kuri nyina siko bisanzura kuri se. Rero abana batatu jewe nundi yemeje ko ngiye kuraba ubuzima bwabo, ingene no barabira umutahe bagacuruza bakaraba ingene babaho. Nibahitamo korora bazonga ati Muyomba tukutugura impene nzozigura. Nibahitamo gucuruza bazonga ati Muyomba ducuruza ibi tubeho. Abo bana rero nitwaheze ikiriyo bazogende bicare bahanuza abantu barabe ibintu bokira, ibyo cyangwa Gifaransa un projet durable, ibintu bashobora gucuruza bituma bidahomba, barabe ibintu ushobora gucuruza bitabora bitononekara, kugira ngo ubuzima bwabo ndabutegure nshikane iryo mama wabo yasize asabye. Hanyuma mu guheraheza nashaka gushimira abantu mwese mwaje kuri urwo rubanza, eka no mu bihe twarimo by'ikigandaro, abashitse mu rugo kwa mama kumuremesha kumuyagisha, abagize icyo bakora kugira ngo urubanza rw'uno munsi rugende neza, dushingurane iteka mushikanje ariyo mfura ya mama. Imana ibahezagire. Nkaba nagomba no gusaba abo tuvukana nabo nyene urunani twagize dutegura urubanza rwo gushingura mwene wacu ariyo mfura yacu, uru rukundo muze murugumemo, ego ntazibana zitata amahembe, ntabere itayaga n'ijyayaga, muze mwicare muyage mutuje, musabe impanuro. Turatuhiwe duhishije umumama aracariho. Ego imfura iragiye yahora iduhanura mu ruhande rwa mama, ariko tugira amahirwe mama nawe aracariho. Nibere ryayaga nimuje mwime n'ijisho, muze mwicare muyage mutorere umuti akazoba kabubakiye. Mugweraheza Imana ibahezagire mwese muri ngaho ku mpanda, nimwata mujane na Yehova ajane namwe, muhezagirwe mu ngo zanyu n'abana banyu. Abaja gutaha mu Rumonge mujane na Yesu Kristu, abaja gutaha Bujumbura mu Cibitoke, eka amayira yose muza kujamo mujane na Yehova. Hanyuma tuze dusubire ikindi gihe turi bazima. Imana ibahezagire. Amina. Umuntu afise imodoka iri ngaha azayikureho, ariko igomba kugoroka kivuye hejuru ishakona imodoka yawe n'ubu tukiri kumwe nawe ngo tuguherekeze kandi tukwereke ko tudatandukanye, uzokwamana natwe. Ibyo twakoranye, ibyo twayaze, nibyo bizokwama bidufasha gukomeza ubumwe budacika. Nawe Mukama Yesu, ni wewe tweza ko amaso muri iki gihe. Umugama wawe nyegera, nuzunuri byawe nyegera, naje nyegera, nizigiru nabaze nyegera.
ndugu wanje nyegera akundana n'abasi ni wewe ndondera mana yanje ndakurondera. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Mpagaze ngaha mu izina ry'umuryango wa Haburimana Priscilla n'umuryango wa Ndimuzigo Evariste. Umuryango urashimiye cyane cyane abantu bose muri hano, guhera ku bavandimwe, inshuti, abavukanyi n'abandi bose muri hano, kuva mucumva iyi nkuru y'umubabaro ko twabuze uwo tutanse Niyonzima Juliette. Mumaze kuvyumva mwabaye hafi y'umuryango cyane, mwabaye hafi mu kuremesha umuryango, mu kubafata mu mugongo muri vyose. None mu izina ry'umuryango urabashimiye cyane, kandi umuryango uvuze yuko nawe nyene uriteguye kubashigikira mu gihe cyose muzoba mushigikiwe n'ibibazo canke mu munezero. Nuko rero turabashimiye cyane. Hanyuma ikindi nagomba kongera ko hata kuvyerekeye uyu muhisi, novuga yuko muri make twebwe twamumenye mu nyuma aje agwaye, mugabo icyo tagomba kuremesha umuryango mureme rwose wacu Yesu Kristo. Turagukengurukiye abanye natwe mu nteguro, mu ntango y'urubanza kugeza kuri Masana. None tutavuze amajambo menshi uturondogore, tukengurukiye kandi twongera twisha mu biganza vyawe. Ushishikare kutuzigama, intambuko zacu zirinde imbere n'inyuma, hasi no hejuru ugere bubavu. Uratuzigamira mu buntu bwawe. Amaraso y'umwana wawe Yesu Kristo akaba n'umucunguzi wacu, niyo twitwikirije. Atwikire igendeshwa ryatugendemo, atwikire n'indi porogaramu isigaye, maze ishaka ryawe rishikare kuraguka mu miryango yose yaje kudufasha runo rubanza. Tubisaba tukwizigira mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Mu izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Turagushimiye urukundo rwawe, turagushimira zama idashira. Wabonye ko ari byiza yuko rubanza tworubamwo, none ko twarubayemwo, reka tugushimire ingendo zose zakoze n'ibikorwa byose bimaze gukoreka. Mu izina rya Yesu turasabye ubwiza bw'Imana butuboneke ko ahantu n'utarasanzwe kumenye kugira byose biheshe izina ryawe icubahiro. None Data wajanye natwe hariya ku ruhafu, none iyi saha turi ngaha kuza kuri urubanza mu mugigwa, urabana natwe, uratugirira neza. Dusabye Mwami Data wa twese ngo ibinyobwa twihereza gubihezagire, igiwe neza umuntu wese agiye kuvyakira, kandi amajambo yose avugirwa ngaha aze ayahesha izina ryawe icubahiro. Turakoze, turabigushimiye ko byumvise kandi ugiye kubidukorera. Mu izina rya Yesu Mwami wacu niho tubisabye, amen. Twebwe uyu munsi twagiye guhamba umuhazana wanje, kandi jewe nitwa Mvukire Dominiko. None rero kuri icyo twebwe turaciye ku mazi,
bandi ikindi ni ukuvuga ngo ushobora nkavuga murakibabarire ko rero twebwe uyu munsi byari bitegekanijwe ko duca tumanura ibihembo ariko urabona twebwe iyo tuva mu Rumonge ni kure n'ukuvuga cyane ikindi nicyo turabagamburukiye turagize imibanda tubakaritse imiganda yo kuganduka nabyo ibyo bivuga mu nyuma ntikigereke Mutamasokuru avuze ijambo ryiza cyane ekumbure ari ikirundi yakoresheje benshi batatahuye yavuze ati no munsi tuje gushingura umukazana wanje nakunda cyane kandi imyaka 42 yaramaze wanje yambereye umugisha rero kurangiza kwiwe bamwashigikirana na nyina nawe yahavuye mahafi mu misi yo kurangiza abari ku mpanda mwumvise ko yarangije neza kubera bamushingiye intahe uriya yamushingiye intahe ni umukozi w'Imana w'ishengero rya Pentecote aho yigeze gusengera akiri muto rero niho yarangirije kandi baramwatuje arangiza neza mwumvise ko umuntu wese ari ngaha yo bazananye nawe yamusabye imbabazi yaseze yamusabye imbabazi mbe mwaramubabariye tugira amahoro dusangwa amahoro na Kristo asina naye mapasoni kwaruka mayumvise urubanza rwatugindukanye ngaha kwari ugufoba umukazana wanje none kuvu ndabagaburiye ndageze umuganza ndakaritse ibiganza n'ubundi atari byo muri kumwe yo mukagoro akagira uwundi no kuvuga sikirwa ngingorane ngizi no kuvuga zasigiye canke zitangana ntazoba zigarukiraho aka gateka mu nteye n'abandi murazoka batera kubera zewe mbona aha narindemewe umutwe ntiwari hamwe kugira umuntu agwa Igitega tugende ko mumanukana tumusikane ngaha naho nyene zabaye inshuti n'abagenzi bakomeza badufasha mwayumvise yuko nukuvuga uwo muhungu wanje asigaranye amafuti abakobwa batatu n'abahungu batatu n'abuzukuru 11 ngasaba rero muri abo bose ubuzogira ingorane akagwara canke bikagenda gute tubisikira ni ba mwana yaricaye mu mutwe w'ikirago nanze nicara mu mutwe w'ikirago aho twarahavuganiye amajambo menshi zizoca ndamutelefona ndamubwire nitwa twuzukuru twawe dusangiye turagwaye sitomuhisa kubera ndamuhisije nzoba ngize nabi nkasaba rero abantu no kuvuga mwamfashe urubanza ko mwokwisoza kubera wagiye ntiyagarutse kubera nari natinye kuvuga ibintu byo kumanura ihema kandi ba mwana tutabonanye nabangitse nabi none umusirikare yaserukiye umuryango avuze yuko ihema rica rimara
yakoze muganza yagaritse ibiganza natwe tuzomanura ihema nk'uko turimanuye ngaha tugira imana. turagushimiye kuri imana yacu, turagushimiye ko ari waremye umuntu mu ishusho yawe, kandi ni wowe utuma umuntu abaho ino mu isi, kandi ni wowe uheza kandi ukamuhamagara akazi wawe mu ijuru. turagushimiye ko wabanye natwe kuva ya saha yo mu gitondo, turagushimiye mwami ko n'ubu ukiri kumwe natwe. none rero mwami turagusabye ngo uduherekeze umuntu wese iyo yaje ava ku icumbi muhiriwe, udushikane amahoro, kandi amahoro twasize mwami turagusabye tuyasange, udutegurire shetani mu nzira, ufurire ibinogo yimvye, abagenda n'imiduga ubaherekeze, abagenda mu buryo bundi bwose mwami ugende uduherekeza twese, umuntu wese umugeze mu rugo amahoro. urakoze, turagushimiye ko wari kumwe natwe muri urubanza, twakubonye n'ubu uri kumwe natwe, mu izina rya Yesu Kristo tubisabye, amen.